batura Rwanda muraho baturage ibihugu birubahana burya bwa nta gihugu gitera ikindi kirese Uganda rwateye Kongo kiretse u Rwanda rwateye Kongo naye n'icyo yaravuze ati Burundi ntibutera burategwa bukivuna bugaca bwagura imbibi aho kavuze nkuru nziza burya nyine cyubahiro vraiment nyine cyubahiro ndamufana fo yaravuze ati arakajambo kababaje abanyarwanda karababaza yabwiye ati Burundi bwacu nta myanda iva mu kindi yego abanyarwanda bazabanyandikira bose imbizi nuko imipaka ifunze riri nabwo ati okay duhurire kuri boda hajya kuri ruhwa umunyarwanda yaje nitwayagira kwe uhagarari wanyu ntagarari wacu jewe cyo nkora ndagenda ndavuga ati umunyarwanda sawa nushaka ko tubonana naho iyo ari umunyarwanda akaza nkeneye twapanze akarere na fere y'impagarara gusa nuko nubatse tukiraho simple enda kwereke plus none ega numurongo guki ndamenye ati amagaze mu Burundi nawo uhagaze hanyuma igikoresho kigashika mu Rwanda cyo mwambukiramwo Yemara mbona imbwa ukuntu zikwegana ni kurya nyene yokwega ugakwega Hello n'abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Umwaka mwiza, umwaka mushasha, umwaka w'imigisha, umwaka w'imihezagiro. Ni umwaka tubone ko uzozanana na vibe imwe idasanzwe, ni umwaka utanguranye ibikorwa, ni umwaka novuga urimo byinshi cyane, ntorinda kudondagura. Naciye mvuga ati reka nitabaze umu-influencer twemera Simbizi wa Semavumba. Aratubwira ku mwaka uheze mbega nibihe vyawuranze kumbono donc ku gicapo ciwe, yongera natubwire uno mwaka ukuntu awubona nico awipfuzako. Reka tubanze tumuhe kazi kandi dukora mu mutuzo fresh. Simbizi urashobora kuramusa abakunzi ba Gatech. Ndamujana abakunzi ba Gatech nanabipfuriza n'umwaka mwiza w'2026. Yes. 2025 wayibonye gute bro? 2025 kwera ari umwaka w'intambara kabisa. Wari umwaka w'intambara, wari umwaka wo kunigana. Nko gukora cyane bro. Gukora cyane kabisa. Sana gusa numwaka wo gukora cyane umwaka wo gukora cyane wo kurima amandizira yuko 2026 ari umwaka wo kwimbura. Yes, kwimbura no gushora. Numwaka wo kwerekana na ya mirima yawe. Umwaka wo kwimbura no gushora. Kwerekana byaraheze. Ubona kwerekana ibyo turimo. Numwaka wo kwerekana umwimbu nico mwimbu wawukuyemo. Cyo bita umusaruro. Ibyo twasaruye. Uvuze ko wari umwaka w'intambara ubushatse kuvuga iki? Umwaka nyene twagwanye n'ibintu byinshi. No mwaka twakoze cyane, nyene dukora nyene turi serious, no mwaka twabizi icuwe. Yes, Simbizi. Hariho abantu bagiye bavuga ku bintu bijanye n'irya sport, umutambukanye mukuru igihugu arana ko ibaye no mu mpera z'umwaka. Abantu bagiye batanga commentaire imama hari ibindi biba byihije inyuma. We nko ku gicapo ciwawe uripfuze ko irya sport yobandanya no muri biba byihije inyuma nyene naburi ikintu cyihije inyuma icaheza. Hari umuntu akora ikintu atakintu kiba kiri inyuma yacu. Mu bisanzwe amagara hariho abantu usanga babandikira sport. Sibyo? Enda kwereke. Muri bino bihe turimwo n'abatarima usanga abantu bose bariyungunganya. Karima na ndafise iyo ndima, ndafise ibyo ndima, sivyo? Plus uko bijya ukabijya mu kajagari basanga umuntu asigaye angana n'impamvu. Sivyo?
rero usigaye ngana n'impamvu kubera kwishinga kurya nabi. Ya kurya nabi nukurya ibintu mu kajagari, mayonnaise, ibiki. Ibivuta. Gasanga rero kugira uzoshike muri yambona kazoza. Ijya sport ishishije inyuma nuko ni mbona ni kugira dushike mu mbona kazoza. None wowe umvise ngo 2040 2040 dusigaje imyaka 14. Eski bivaye nakujya kuntu njya mu kajagari, mayonnaise, ibifiriti, biki. Nzabangerayo. Umva ko wogera cyane naho nogerayo. Eski nogeraho ndi en forme nyene mpagaze nyene nk'umuntu nyene muzima nyene afise atari. Rero ko yemereye ko atamyaka 85 uzoshikana. None wabo yamutama. None gasha noshikana gute bivaye nyine njya nabi. Inga ziramure akashanda zijya nabi. Rero icinyegeje inyuma ya sport nuko tugira amagara meza. Ubwo none wese imbizi urakora sport canke uza kuyiba. None we mwabonye we nitwajanye muri sport hariya. Ariko ni kuri kamera, ni kuri kamera. Oya none mbwira ibirometero abandi bagenze je ntagenze. Mu buzima bwa misi yose. Kandi n'amakuba nahuye nayo n'ibirato biraherera. Ibirato ntivyaguye. None hari umuntu yagize sport nkanje. Atuga nawe tikwe. Yalo. Bisigaye yuko rero jewe sport ndayikora. Kandi ayikora neza. Yes. Ega tumushimire rero Premier Dame. Rero ikintu cyonyene kinyegeje inyuma ya sport. Ikinyegeje inyuma nayo magara meza ni mu kwitwararika umubiri. Kandi ni byiza cyane yuko ari nyene icubahiro Premier Dame yabitanguje kuko umwe ruva hejuru gakwira hose. Urumva rero ko ari ibintu byiza ni ibintu byo gushima. Ikinyegeje inyuma rero nico namagara meza. Namagara meza, namagara meza kandi ikindi naco urazi ko burya sport iranywanisha. Sinzi ko urabona yuko tugenda hari n'ama découverte umuntu agenda aragira nk'aka barrage twaciyemo hariya nawe warukaje. Hari utuntu twofe turumva igihugu hari ahantu usanga cyarageze mu gatavyo tuzi. Hari imibereho usanga bene igihugu bari mwatayo tuzi. Mugabo tunasaba amahirwe tukaronka impamvu. Sibyo? Igihe ari impamvu yo gutembera Burundi. Iba ari impamvu yo gutembera igihugu. That's true. Kuri kubona Premier Dame mvuga ati tugiye gutembera, tugiya icyambere shiramo ko tugiye gutembera. Tukazunguruka tukabona n'utari bwabone, tutari bwabone, tukabona ubwiza bw'u Burundi. Urabona ko bari ibintu byiza cyane. Nico ni kinyegeje nyuma yavyo. Rero buri muntu wese arafise je nka jewe kuri jewe. Bwo turashobora kuja ahantu turi abantu 10. Twe dufise umva dufise tukaja turi 10 mugabo ntitubone bimwe. Ukabona ibyawe byakabona ibyiwe ndakabona ibyiwe. Jewe ikinyegeje inyuma ya sport mbona ukwitwararikwa kw'amagara yacu. Nkaje ndabitahura niyo gize ya sport ko ata sport isanzwe nkora. Umva ko nanjye mba nibutswe muhungu sport irakenewe. Kuva manywa munini nicaye nava ngasi ngenda n'amaguru nja mu modoka nkagenda. Usanga rero n'amagara yanjye espérance de vie yanjye bantu. Usanga kuramba byova kure. Mugabo rero iyo ibi nyene mba nariye n'ibiki bya bigrese n'ibiki byotuma ngira ibigwara noza gusiporta hiye imbere byiza ndabikuyemwo bien avant. Umva ko bari ibintu byiza cyane. Nagari nari no mu Kirundo. Gusa content yo mu Kirundo sindabipostinga amara ari mu Kirundo yari lo 28 cyagenze gute. Ibu mari kumwe na Cheval. Ari mu Kirundo kabisa kandi byari bimeze bon. Nageze aho bita kuri rake Gweru ku metero zike uri parakozo aziragiye kuri Gweru kujya kora musaba abanyarwanda n'abanyarwanda bakunda sana je abanyarwanda bakunda fo kandi rero namaze gutora bavanye igihugu cacu naramaze gutora system yagabwe uro system natoye ni system natoye nuko nkubu ari abanyarwanda baza banyandigira inbox ari abanyarwanda baza banyandikira simbizi nuko imipaka ifunze riri nabwo ati duhurire kuri boda. None nkamwe nagenda kuri waragiye kumopa nko kuri ruhwa. None gakagaga hajya kuri ruhwa umunyarwanda yaje nitwayagira kwe uhagarari wacu ntahagarari wacu. So wanaokupa nini? Sinzi byo bati jewe gusa akoroka wanaogopa nini niko kayobeye. Jewe cyo nkora ndagenda ndavuga ati munyarwanda sawa nushaka ko tubonana
sawa je ndatse imodoka gushika kuri frontiere warashaka no mu Kirundo twahahurira none si wacu rega mu Kirundo umupaka samazi oya asha umupaka wo mu Kirundo none ahagarara ngaho ugahagarara tukahayagira hamugasubira iwanyu naho iyo ari umunyarwanda akaza nkeneye twapanze akarere na fere y'impagarara gusa nuko nubatse tukiraho simple ndakwereke basi numurongo wo musumakura numurongo gusa mugabo ntambarinda zidashika jewe nta kibazo mfise kumurango je nta kibazo mfise gusa imipaka iri officiel irugaye sivyo ijya mipaka basi oyaga n'umuntu ari hariya mugabo twubahirije twese uburimbi jero ndagenda nkahagarara mwohura gute mutarenze umupaka none ega n'umurongo gutya ndamenya ati yamagaze mu Burundi nabo buhagaze hanyuma igikoresho kigashika mu Rwanda cyo mwambukiramwo Sebavuka cyo mwambukiramwo bazasha handi ndiyo ndi mu Rwanda kabisa ndahumva cyane numva wahava mukwegera mu karimbi akarenga kari habwo nije no kwisanga nambutse sampe warakinyamabi Yemara mbona imbwa ukuntu zikwegana ni kurya nyene yokwega ugakwega warakinyamabi yego nakuntu atera amabiye gutya ugasanga kuriya murongo swate wagwamwo canke tukakoresha kubuzo mu gupima no kwiyaranja ku buryo dupfa dukoresha kubuzo ariko mugabo umunyarwanda kakavambura yego yaba ntubatse entre parenthèses umunyarwanda kazi twahurira hajya nangorane mugace ni kwereka yuko twebwe mu Burundi bwose buratekanye yes umva territoire yose aho Burundi buva bukagera guhera mu Rwanda gushika Inyanzarake hari ikabonga ariko bayita kuva ikabonga gushika ndibaza Ikobero yego prem wana kuva Ikobero ukazunguruka guhucya n'ikabonga ugashaka gusubira kandi kuduka Burundi bwose umutekano none hariho abantu n'ikimenyamenye nakubwiye yuko ndahagarara gushika aho urubibe ruhana n'ikindi ako niko kantu iyo detail hano nibaze ko ari ikintu gisanzwe iyo detail nisanzwe none se kuba ubiriza muhungu kuba mpagarara gutya kagagaho twarajanye yaravyiboneye tugenda gushika ku mupaka hamwe n'umunyarwanda tubaza batura Rwanda muri aho baturage bakavuga ati turaho mugabo nabone urumva baba binyegeje baratinya kuraba mu Burundi none ni ndabatuma kutaraba mu Burundi no burenganzira ni igihugu cyabo barabize uburenganzira bwabo natwe twagira ubw'iwacu nimwe byita ubwigenge bw'ibihugu birubahana burya bwa nta gihugu gitera ikindi kirese Uganda rwateye Kongo kiretse u Rwanda rwateye Kongo naye n'icyo yaravuze ati Burundi ntibutera burategwa bukivuna bugaca bwagura imbibi aho kavuze nkuru nziza yego tukiraho hariho abanyarwanda burategwa bukivuna bwamara kwivuna bukaca bwagura imbibi niyo mpamvu yari namye mu Kirundo kubereka amateka twahakoreye nuko bimeze bras amateka kandi wibuke yuko uno mwaka n'umwaka wo gukunda igihugu nico yarivumereye no kugikundira kugikunda tu birakwiye kandi nticisemba igihugu cyacu cisembande Uburundi ariko simbizi Uburundi buragirizwa ko ibintu buri bihereza mu majambo y'iterabwoba nta terabwoba rigira ariko hari terabwoba rigira mu Burundi vyo harahumva na president ariko aritabaza abantu
bijya navyo bivuga ko iki mucunga umutekano ni s'abarundi none urigera umva yitabaza abanyamahanga umukuru w'igihugu kutabaza bene none ni twebwe nyene igaturabi ntanko bafise no ega bene gihugu uzomenya neza yuko bene gihugu ni mpamvu nakubwiye ati ya detail yo gushika no ku mupaka je ndagenda nkagera ku mupaka n'umenya yuko Burundi buri kagaga barabizi kagaga barabizi ngaho ari ibintu ngaho tutavugira ngaho by'amabanga y'umutekano w'igihugu peti none tugomba duha igihugu kirari uruhara rw'umwene gihugu president agomba nuruhe kuri analize yiwawe igihe umukoroni aza hari ibihemu bakoranye nawe umukoroni kandi Burundi urazi ko atari mu bigeze butsindwa ntambara ni mu Burundi bigeze butsindwa n'umukoroni gihaza byarangiriye mu biganiro ibintu byose mu Burundi hari biganiro yes nta ntambara mu Burundi yigera ikora kugira ngo ushike ngo ku nyungu zawe n'igipasa na abarundi nyine icubahiro iyo ariko ararivumera cyangwa arabibwira abarundi ni kugira buri murundi amenye uruhara afise mu kubungabunga amahoro n'umutekano w'igihugu ciwe kugira je ngomba kuba ijisho ryawe nawe ukaba ijisho rya kagaga nuko bigoye kumera twese tukaraba na gutyo kugira kagatima kubuhemu hari abantu ngabaze bagahendwa bakakwereka ibintu gira ibi tuzoguhereza ibi basanga abantu bafite izindi nyungu mugabo rero biba bisaba yuko umuntu wibutswa yuko abantu bose bagerageje muri izo nzira atanumwe yigeze agira ashika kuvyo yaragamije urabyo ico nico rero buri murundi wese akwiye gutahura rero iyo umunye nico iravuga ati ariko arahamagarira abene ni rapere gusa no kubibutsa umutekano urahari ukwiye kagaga twari kumwe ku Rusizi yarabonye neza yuko umwene ahantu umenya ko atamutekano hari mu gihe umuntu atarima yarabonye yuko hari ahantu twari n'intore twarari intore irimigwa intore umva Urusizi ruri munsi hejuru hari cyadi umurimyi agoswe gato sanga yaguye muri Rusizi bisigura neza yuko urinze ugera ahantu hameze uko umwene gihugu arima guca ku Rusizi kandi inyuma ya Rusizi bivuye ko ari intambara urumva neza yuko ikirere cy'u Burundi kiba kirinzwe sivyo urinze ubona niho twari kumwe na kagaga kuri ruha ukabona abana bariko baroga muri Rusizi abana b'abarundi mbwa nta mwana umwe mu Rwanda nigeze mbona bisigaye yuko amahoro n'umutekano abahari mwene gihugu bamwe kandi igihugu kiba kirinzwe neza kubera nko mu Rwanda kuri frontiere huzuye abasoda gusa hari ahantu naciye batubwiye mu ruce mu ruce aho umva ugasanga kuri frontiere y'u Rwanda huzuye abasoda gusa nta mwene gihugu haba barirukanye abanyagihugu urumva bitandukanye no mu Burundi aho usanga umwene gihugu wowe hajya utinya warahaba hajya utinya akanaharimira aho utinya ku ruhande rwawe ufite kuri frontiere y'u Rwanda nta banyarwanda bahaba baba nko ku birometero nka bingahe n'utangura kubona imihana mugabo mu Burundi gushya kuri frontiere urahasanga abantu bahaba mwasanga inzu zibiri zitatu zine nyene ugasanga n'imirima yabo kandi barajyayo kurima akagirike igihugu urumva ico nicerekana yuko akamo nyine cibera bari karagira abari karibusa kugira abarundi bakomeze nyene kwitwararika umutekano w'igihugu wait kidogo kanda ivyo ngo kubanza kwanza kuyitaba kubera ugoswe gato nyine cibera yamavuga gute umushara nushobora kugutunga nigikunda hajya uza Brazil cyenda kunda president man uburundi kuva bubaho no bwa mbere bwa president muzi kuva uburundi bubaho kuko kandi sugupendereye no president atari mu hypocrite arakubwiza ukuri wari mu president akubwira tumushara kutokobeshaho kandi atakubwiye ngo uje kwiba kuko benshi nga je nuko Imana ndizokubesha ije jambo ariko ryarataza ama confusion man jewe umunsi uraho nagiye hano kumwe bitoro jewe kagenda ndakora cyane mu I know ndakora kabisa ndumupambanaje mbona haje umupolisi aho umukoroneri mama yangu mbona afise imodoka igugwa nk'imiliyoni 500 man uruduga ruvyimbye aramaki miliyoni 100
ati no muntu kwe no mujama kunze amafaranga ahembwa umuryo sozi voilà bisigura iki ashobora kuba yifitiye ibindi bintu akora yungunganya canke ngira arafisi utundi tudirakora canke araryose oya ni bibiri entre parenthèses soit ari yungunganya mu zindi nzi akandi ka canke umusaza simbizi wasebavuga ntabameshanga iki gihugu kirimo amafaranga brad ukeneye basi ukeneye guca mu nzira z'amanyanga bibe binyaruka pesa zipa bro hari abantu ari nk'abantu usanga bamukuye kuri post cyane mujama kantere inkuru wari umuprokirere bakuye bagiye kuri konti ye basanga bafise miliyaridi 4 4 miliyari 4 sana wosanga wari umukene prokirere arayabo turayitse none sangari abamurusha ivyo biranayobeye hari amafaranga vraiment agoye gutunga urumva bro muri kino gihugu cyo gupambana ubu no gupambana niyo mpamvu rero ubu uno mwaka uno mwaka udakora ntazojya mu kirundi cimuramvya udakora ntazojya uwakoze nawe nwagize amanyanga mani muhezagire nivyo wakoze amateknike yiwe amakanaki urana intwaro imeze uku kwino yandayishimiye ni intwaro isaba yuko ba productif urana ukoze ivyo yakoreye bikugaruka ushimirwa kabisa kandi ukabona umwimbo abafite ari abantu bari baramenyereye systeme z'amanyanga amamubambe gubita matrifazi ashaba baragoye mama ya hari ama content wagiye ukora uca mu masoko atandukanye yego ukerekana ibyimburwa imirima ukabona uko ari ibintu bisa neza cyane simbizi uri kuraraba mu Rwanda ayo ma content wowe ubikurikirana kweri ki batabikora nanga ziriyo none kwega turekane byo dufise tugwerekana abantu bijwe n'inzara na president w'abagari yaridoga ari mu jama yambari Kayonza ari utana mbari Kayonza bene gihugu bapfuye gushika namba yarakwiye mu twaro ntumbaze egazi byawo je navyo menya gusa tutwarankiye ko vrima kwinzara igomba ibici so natwe ngaha injyani tubura ibindi mugabe injya zibaze ariko nk'umuntu akurikiranira hafi ivyo bintu cyane biri mu gihugu ciwacu cyo Burundi iri banga riva hehe ryo kumva yuko umuntu ivyo afungura bimuvamo ibanga d'abord Imana yaraduhejaga igihugu ciza ni igihugu kimera aho uteye urubuto hose haramera urumva ni igihugu gifise amazi ari bujyanye n'icubahiro vraiment nyine cyubahiro ndamufana fo yaravuze ati arakajambo kababaje abanyarwanda karababaza yabwiye ati Uburundi bwacu nta myanda iva mu kindi yego nico gihugu cyonyene ku isi nzima atamazi ava hanze yinjira ariko u Rwanda urumva twebwe wacu amazi tunywa ngaha n'amazi yo ngaha nyine ariko simbize nta myanda yavuze ati yafatana umwanda aya mu Burundi amazi ko muyafatana umwanda oya amazi mu Burundi ni meza yose shaka kugenda ufate uriya ruzikanye yoshunye ntacuba aha amazi mu Burundi urumva nta micafu iva hanze nta myako none mu Rwanda twaca tubibarenganiriza ko isi ariko bayi oya urumva karaba baje ubu usanga bafise ibimazi batazi iyo biva narigeze kumara iminsi ndi Kigali bro nagarutse ngaho mengo ngwaye imibembe urera gushikana amazi Kigali wayanwoye oya narayoze nagarutse ngaho nayo koga man umutono ku mubiri mengo ngwaye imibembe uzura abantu bose bahora mu Rwanda baza ngaba umengo bagwaye imibembe mazi ari urera kusa no mujama vipi